Mu gisata c'imibano no kwiteza imbere ntiharakwiye kubaho abakumirwa canke abikumira. Nubwo biruko mu Burundi abagendana ubumuga baracafise intambamyi mu bikorwa vyabo vya misi yose vyo kwiteza imbere nkuko bivugwa na David Manirakiza umwe mu bagendana ubumuga. Hariho nk'ahantu ushobora kuvuga ati warahejeje nk'amashuri umugaye ukaca nko gusaba nk'akazi ugasanga aho hantu ntibikunda ingene wohaduga bivana n'ubumuga ufise kuko n'uwo utumye ariko usanga agiye kuvuga nk'ibintu utamutumye ahandi nawo tugo turidanaza twiwacu muri ville batwirukako usanga nk'umuntu baramuje gusega mugabo ariko arikorera utwiwe mazima bamuje gusega mugabo ko tutwiwe basanga bako bamwirukanza mu kibano gukumirwa biracariho me atake si hose mugabo ari ahantu bagikumira. Niyo kubwa Patrick Ngoga arongoye ikigo c'abagendana ubumuga avuga ko ubu harakarusho ugereranije nuko vyahora. Ugendana ubumuga bari bazwi ari wa muntu w'ikimuga aguma inyuma mu kigo. Mugabo no munsi ugendana ubumuga araboneka, aratumirwa mu manama komakomeye, ugendana ubumuga arafise ijambo nawe aratanga ijambo. Iciyumviro kigashikirizwa c'abagendana ubumuga, abagendana ubumuga ari naho tuva tushimira leta mvyeyi kuba yarafashe abagendana ubumuga nabo ikumva ko bashoboye nabo hari ico boterera bagafasha imiryango yabo bakiteza imbere bagateza imbere imiryango yabo bagateza imbere n'igihugu cabibarutse muri rusange. Basaba leta kubandanya ibashigikira kugira bagume biteza imbere abagendana ubumuga nabo basabwa kutaguma bikumira. N'umuntu nk'abandi reka je gusaba akazi ejo nejo ashobora kuronka akazi ugasanga aratembe nawe arafashije umuryango wiwe. Sagashisheshwa rumuri uno munsi abagendana ubumuga bararonka ivyo kwiyunguruza bibafasha nk'amaproteze amabekiye amaorteze babigurirwe na leta abandi babifashijwe n'amashirahamwe atandukanye ivyo byose dushimira ababasha kwiyumvirira ku bagendana ubumuga. N'abagendana ubumuga bafise ihangiro cyo kuvavanura n'ingeso yo gusega haracibonekeza mu bice bitandukanye abantu bakomeye ariko baguma basegerereza.